Yesu ashimwe cyane. No munsi ijambo Imana yashize mu mutima wanje nshaka ko tuganira ko Imana yampaye muri ndwi iheze, nshaka ko tuganira ko iravuga ngo ehe ndakoze ikintu gishasha. Haleluya. 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 Bwira umuco muti ehe agira ko ikintu gishasha. Haleluya. 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 Amen. Imana yacu iratangaje, Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. Imana yacu ni Imana nyene. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana yacu irakora, Imana yacu igihe cyose ifise ubushobozi bwo kudutangaza. Numva novuga ngo ukwizera gusa n'abatugize, ukwizera kwaduhinduye abantu umenga ntitugifise ubwenge bwinshi. Haleluya. Kubera ukwizera n'ubundi bwenge n'ayandi mayira n'ubundi buryo. Iyo uri kuraraba ico kwizera gukora mu buzima bwacu, rimwe wohaka kwibaza umenga ubwenge bwaragabanutse. Haleluya. Kuko ivy'Imana bifise iyindi logique, ivy'Imana bifise ubundi bwenge, uburyo bw'Imana, inzira z'Imana zaduteye mu buzima bwacu uko imyaka igenda, tutacubakiye ku nkomezi n'ubwenge bwacu, ariko uko tugendana na Yesu tugenda twiga kubakira kuri we. Haleluya. Tugenda turushiriza kubakira ubuzima bwacu kuri we. Haleluya. Kandi ico ndagishimira Imana no munsi muri kino gitondo yuko ubutumwa bwiza butwigisha Imana ikora ibitangaza, ubutumwa bwiza butwereka Imana ikora ibitangaza, ubutumwa bwiza butwigisha kutubakira ubuzima bwacu gusa kuvyo twe twashoboye gushikako, ariko bukadutuma twubakira ubuzima bwacu kuvyo yoyo ishobora gushikako. Haleluya. Ivyo bituma rero iyo turiko turavansa ntiturabira gusa kuvyo dufise, ariko turarunguruka no mu bubiko bwayo ico afise naco tukacubakirako. Ivyo ku muntu agendera mu bwenge busanzwe birashobora kumusiga, ariko kuri mwebwe abahigwe abizeye, haleluya, ivyo vyabacikiye ubuzima. Yesaya 43 verset 19 aravuga ngo raba ehe nkoze ikintu gishasha. Haleluya. Amina. Ehe ngira nkora ikintu gisha. Ko kigira giseruka ubu, mbega ntimuzokimenya? Nzoca inzira mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Haleluya. Haleluya. Iri jambo riri mu gihe Abisirayeli bari mu bihe bigoye, ibihe biremereye by'ubuzima bwabo, ibihe bibi. Ico gihe bari baratwawe nk'inyagano, bari muri exil, baratwawe Baburoni. Abisirayeli ingoro y'Imana yabo yari yaraturiwe, gisagara cabo Yerusalemu umugwa mukuru w'Imana wari waraturiwe. Ibintu byose Imana yari yarabasezeranye canke ibintu byose Imana yari yarababwiye bari muri picture, bari mu gicapo kiri complètement, totalement différent y'igicapo Imana yari yabahaye.
kandi kenshi mu buzima bwacu iyo turiko turaba mu bihe aho ivy'Imana yatubwiye turiko turaba mu gihe ushanye cavyo, biba ari ibihe vyo gucika intege, biba ari ibihe vyo kubihigwa, biba ari ibihe vyo kuzazanirwa, biba ari ibihe vyo kuremegwa, biba ari ibihe vyo kwibaza ibibazo, biba ari ibihe vyo kwiyumvira narihenze, niyo yavuze siyo yavuze, ibiki n'ibiki. Iyo turiko turaca mu bihe nk'ivyo nyene, ni ibihe nyene vya doute, ni ibihe vya découragement, ni ibihe biba biremereye. Hari igihe mu buzima bwawe uyu munsi muri kino gitondo ushobora kwisanga uri kuraca mu bihe bitoroshe kandi bitaryoshe, kandi rimwe na rimwe muri ivyo bihe Satani akanabikoresha kugira ngo adutere gukekeranya canke kuhometa en cause ivy'Imana ivuga canke amasezerano y'Imana. Biranadutera rimwe na rimwe no gushavurira Imana, biranadutera rimwe na rimwe no kwibaza ngo none Mana kubera iki wavuze ibi, kubera iki je utari kurakora ibi nibi nibi. Biba ari ibihe nyene ubuzima bwacu bumeze nk'uburiko buranyiganyizwa, igihe amatanguriro yacu umenga ariko aranyiganyizwa, igihe ivyo wemeye, ivyo wubakiye ku buzima bwawe bwose umenga biriko biranyiganyizwa, n'igihe ibicapo vyose uri kurabona ni ibicapo bisa no kurenganywa, ni ibicapo bisa no kutoroherwa, ni ibicapo bisa no kunanirwa, échec kuri échec, déception kuri déception. Ugasanga nyene ivyo bihe nyene birabaho mu buzima bwacu. Muri iki gihe nyene Abisirayeli bari muri iki gihe, Imana yagiye hagurutsa abavugishwa. Abo bavugishwa Imana ikabahagurutsa kugira ngo itere intege abantu bayo kandi bahe amajambo, kandi ivyura imitima yabo isubire kwibutsa ko ihari. Ego uri kuraca muri ibi ariko ndahari, ego uri kurahura n'ibi ariko sindi kure, ndahari. Ego uri kurahura n'ibi ariko ntivyananiye, uri kuraca aha hantu ariko ntivyandengeye, umerewe gutya ariko sinananiwe, ukuboko kwanje si kugufi kugira ngo gushobore gukora muri situation yawe. Situation yawe igoye ntiyahinduye jewe ico ndico, situation yawe igoye ntiyahinduye umugambi jewe ndagufiseko, kandi situation yawe igoye na jewe ntiyandengeye ngo nisange ndahantu umenga ivyawe birandengeye. Oya, kandi situation yawe igoye ntiyatumye ndakwikabusha canke ndakwirengagiza, ndahari. Imana igiye ndihagurutsa abavugishwa, bamwe bitwa abavugishwa bakuru don aba Yesaya, ariko hari n'abandi bavugishwa bato bato bagiye bahagurutswa nabo bagakoreshwa. Ariko aba bantu Imana yarabahagurutsa kugira ngo bavuge, kubera ko Imana yashaka ko bavuga. Gihe cyose Imana idupermeta kumva ijambo ryayo kugira ngo ico twumva gihindure ingene turaba ibintu. Kubera kenshi mu buzima bwacu ibintu bituvugisha cyane canke ibintu bivuga cyane tukumva na situation yacu. Uyu munsi turi ngaha muri kino gitondo, bamwe muri mwebwe biranabagora kwinjira muri presence y'Imana canke gufokasinga ku Mana, kuko tellement ivyo uri kuracamo bifise ugwamo rwinshi kurusha ugwamo rw'ikindi kintu cyo cyose mu buzima bwawe. Gituma Imana rero ivuga, Imana ivuga kugira ngo abantu bayo ubuzima bwabo ibibutse ko ari mushobora vyose. Kandi hari n'igihe wibaza ko Imana ishobora vyose kandi ukibaza ko ubizi, ariko hari igihe uno munsi ushobora kuba uri honge par le doute, ku rugezo rwaho ushika ahantu wiravye neza vy'ukuri wacitse umuntu atacemera canke atacizera ko hari ico Imana ishobora gukora. Ararungika rero Yesaya. Yesaya aravuga ngo ehe ngira nkora ikintu gisha. Mbega ntimuzokibona, amaso yanyu ntazokibona? Ehe raba ngira nkore ikintu gisha. Haleluya. Ehe raba ngira nkore ikintu gisha. Iri niryo jambo Imana yampaye kubw'uyu munsi wa Mungu. Abo mu gatondo nababwiye ngo ni jambo sirirerire, sinza no kuriteba ko cane. Ariko ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo ngo Imana yambwiye ngo ndakubwire ngo ngira nkore ikintu gisha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngira nkore ikintu gisha. Kandi iyo Imana ivuze ko igira ikora ikintu gisha, ntiza muri sense y'ibiriko biragushikira nécessairement, ariko ishobora kuza ifise ikindi kintu kiri totalement différent y'ivyo uri kuracamo.
ariko Imana irungika ijambo nk'uku rikaba atari iry'abantu benshi, ariko muri kino gitondo hari abantu baje umutima wawe witeze kumva ikintu nk'iki. Hari abantu muri kino gitondo Imana imaze iminsi iriko irabaririra ijambo nyene mu buzima bwabo ko Imana igira ikora ikintu gisha. Najewe uno munsi muri kino gitondo nje gukonfirma ico Imana imaze iminsi ishira mu mutima wawe, conviction Imana ikira deposa mu mutima wawe, nande ndaje kuongereza kuko témoignage ya babiri icikiyemewe imbere y'Imana. Ndaje kuvuga ngo uhoraho agira kore ikintu gisha. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo naje ngaha numva juste nshaka gusenga, haleluya, ariko kandi nshaka gusenga mpagaze kuri iri jambo rivuga ngo ngira nkore ikintu gisha. Mbega ntimuzokibona? Haleluya, haleluya. Imana iratangurira abwira Yesaya, itangura kudekriva icigiye gukora, itangura kumuha ishusho ry'ico izokora. Muri uko kumuha ishusho ry'ico izokora, iramubwira ngo nzoca inzira mu bugaragwa. Mu bisanzwe mu bugaragwa hashaka kumera nko mu kiyaga, aho hose n'ahantu hagoye kugenda udafise systeme ya navigation, kuko n'ahantu iyo uri kurakubita ijisho urabura iyo giherera ico kintu, yaba ikiyaga canke ubugaragwa. No kuvuga ngo iyo uraba ubugaragwa buba buri infiniment grand ku buryo udashobora no kubona rimwe na rimwe naho buhereze. Biragoye cyane mu gihe ca kera kitagira GPS, biragoye mu gihe ca kera yuko abantu bashobora kumenya ingene bidirija vers le nord. Muribuka yuko no mu gihe ca Yesu abamajusi bagiye gushikanira Yesu yavutse, barinze kuba dirige à l'époque n'inyenyeri, nizo basoma, niyo lecture bagira kugira ngo bashobore kumenya inzira itwara ibintu vers le nord canke hehe. Biragoye rero kugenda muri situation ya confusion, biragoye ko avance. Hariho abantu muri iyi minsi bamaze igihe batariko baravansa kuko bari muri situation imeze nk'iri chaotique, kuko batabona iyo baja, batabona nord na sud. Rimwe na rimwe ukumva ntushobora no gutera n'intambwe kuko tu as l'impression yuko ko avansa bisa no kwiperda davantage no kwiyerwanya kuri objectif. Ariko kandi iri jambo riraje ravuga ngo naho mu bugaragwa habamo umuyaga mwinshi, kandi izo tempete zihora ziba mu bugaragwa kubera umuyaga mwinshi uhora usuriranya uwo muyaga, wamara gusuriranya ukagenda udeplasa wimura umucanga n'umucanga ukimuka ukideplasa muri mass, bigatuma ahantu wewe waciye inyuma y'amasaha makeya ibirenge vyawe bikahaca, kubera mu mwanya muto umuyaga uraza kuza gufuta aho ibirenge vyaciye. Cyo gituma umuntu ariko aragenda mu bugaragwa kugira ngo abone inzira ni kimwe mu bintu vya mbere bigoye kugira ngo ashobore kuronka iyaca. Mpwemu yararahagurutsa Yesaya aramubwira ati bwira abantu banje ngo ngira nshire inzira mu bugaragwa, ngira mfate ahantu hagoye gutambukira no kumenya iyo uja, jewe ngira ndahashire inzira. Nzohashira autoroute, nzohashira ibarabara, nzohashira inzira yaho uca, uzomenya aho uca, uzogenda utazimira. Muri situation yawe utazi ingene uyisohokamo, jewe uhoraho ngira ndayishiremo inzira. Ugiye kumenya ingene usohoka aho hantu uri, ugiye kumenya ingene umuryango wawe mugiye gusohoka aho hantu uri, ugiye kumenya ingene usohora bawe aho hantu uri. Ngiye gushira inzira, ngiye guca inzira, ngiye kubaka inzira spécialement iri conçu pour toi, atari kubera ngomba guhindura la loi de la nature, ariko ndagomba guhindura spécialement la loi de la nature kuri wewe kugira ngo ibintu vyawe bihinduke. Niwamara kurengana iyi nzira kumburira za kuzimangana, nivyo Imana yakoreye Abisirayeli igihe bari imbere y'ikiyaga gitukura, Mose atabona yaja. Imana iramubwira ngo duzi iyo nkoni yawe. Imana iravuga ngo iragira gute? Ica inzira, irafata amazi irayugurura, irashiramo inzira, kuko Imana igomba ko ivyacu bihinduka, iramodifia la loi de la nature, ikareponda par un miracle, igashiraho way, igashiraho akayira. Ndiko ndabitsindagira kugira ngo iri jambo mpwemu yera ari traduise muri situation yawe, uhoraho agira kora ikintu gisha. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya.
nico gituma duhimbaza Imana ikora ibitangaza. Haleluya. Duhimbaza Imana ikora ibitangaza. Irongera amubwira ati ngiye gushira inzuzi. Haleluya. Amina. Des fleuves dans la solitude. Nzoshira amazi ahagadutse. Nzozana inzuzi. Mana ntiyamubwiye ngo nzozana source isanzwe. Mana yamubwiye ngo nzozana des fleuves. Mu bisanzwe kugira ngo fleuve existe cyangwa uruzi go existe hagomba kuba hariho source. Hagomba kuba hari isoko. Encore une fois, Imana ivuze ikintu kitari scientifiquement fatigable. Kubera iki? Kubera Imana umviriza intege nke zayo ziruta inkomezi zayo. Iyo Imana ivuze ikintu gicika science. Ushobora kuba udashobora kukidemontra ariko gicika science. Nico gituma abascientifique barapinga Bibiliya kuko iravuguruza logique yabo. Bamwe bariga ibitangaza bimwe bagaparvena kubidemontra ibindi bikabananira kubidemontra kuko umviriza Imana ubwayo icivuze gicika ukuri. Yashizeho système naturel tubona ariko ituhaho kugira ngo tuyibemwo ariko yoyo ntirilimite ni système naturel du fonctionnement irafise indi système yitwa surnaturel. Haleluya. Iyo uno musi muri kino gitondo niyo numva mpagaze ngandi ko ndacerebra. Sinzi ngene ubuzima bwacu bwari ko bumeze iyo Imana itabikora ibitangaza. Sinzi ngene urugendo rwari ko rumeze iyo abatutizera ibitangaza. Sinzi ngene ubuzima bwacu n'urugendo rwacu rwari ko rumeze yaba urugendo rutarimwo fenêtre yitwa miracle. Nzofata inzuzi ndazishire mu bugaragwa. Nzozana inzuzi, nzozana uruzi ndarushire mu bugaragwa. Sinzoba mari inyota gusa ariko kandi mwebwe muzocika n'aba provider, muzocika na source yo kumara inyota abandi. Ibi Imana yari kirabivuga bari Baburoni. Ibi Imana yari kirababarira batarasohoka ariko iraba prepara. Icambere ngira mvuge ngo Imana ihora ikora ikintu itavuze. Imana irashobora guhindura situation yawe itarinze kuvuga. Ako ndashaka wandike quelque part. Iyo Imana ivuze icigomba gukora, Imana ivuga kugira ngo ishire ukwitega mu buzima bwabibwiye. Haleluya. Haleluya. Imana ivuze icigiye gukora ni kugira ngo ikreye foi, ni kugira ngo ikreye attente mu mitima yacu yicigiye gukora, ni kugira ngo idushire mu mutima kumenya igiye gukora iki. Eraba ishaka yo gikora ariko irinze iduha ijambo ni kugira ngo iri jambo rireme ukwizera yuko hari ikintu kigiye gukoreka. No musi muri kino gitondo ndabwishengero ndabwiye umuntu ari hano hantu hari ivy'Imana igomba gukora. Yesu ashimwe cyane. Nawe ndabikubwire kugira ngo iri jambo ryanditswe imyaka myinshi heze uyu munsi Imana ikabiri haye ubuzima. Ndakubwiye ngo Imana igira ikora ikintu gishasha kandi amaso yawe azogera gute? Maso yawe azokibona. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Agira kore ikintu gishasha. Ibi bituma ubuzima bwawe bwitega. Ibi bituma ubuzima bwawe ukura amaso kuri situation yawe iri chaotique, iri désertique. Imana ikura ubuzima bwawe muri iyo environnement yawe itumvikana idashoboka. Imana igashira amaso yawe kucira kiravuga. Imana yanje ikora igira ikiriko n'ikintu gishasha. Hari ico Imana igira ikore, hari ico Imana igira ikore. Igihe Flavia ariko araturongora yaririmbye ijya ndirimba ivuga ngo twarabikozeko. Amaso yanje yarabibo, amatwi yanje yaravyiyumviye, amaboko yanje yarabikozeko.
ndashinga intahe, ndashingira intahe ivyo niboneye. Haleluya. Hagaze hajya natanguye gushimira Imana ibitangaza byose Imana yahaye amaso yanje kubona. Narabonye abantu bakira, narabonye abantu babohoka, narabonye abantu bahinduka, narabonye abantu baba transformer, narabonye ama situation naje ubwanje ntari sûr ko ivyo ndiko ndavuga bishoboka. Ya situation ikagaruka ifise ikindi gicapo narimbuye ku ntoki guhera ku myaka ya kera. Nibuka ibitangaza Imana yakoreye aha hantu, nibuka ibitangaza Imana yakoreye aha hantu. N'uyu munsi ndiko ndabara muri kino gitondo hari abantu ama visage yanyu ambwira ibitangaza, ambwira ibitangaza, ambwira ibitangaza, ambwira ibintu Imana ishobora gukora. Si vyanditswe muri Bibiliya gusa, ariko vyaranditswe no mu buzima bwacu. Amaso yacu yarabibonye, amatwi yacu yaravyumvise, intoki zacu zarabikozeko. Haleluya, turashingira intahe. Haleluya, turashingira intahe ubukuru bw'Imana hagati yacu. Haleluya, haleluya. Ninde ariko aranyumva muri kino gitondo? Haleluya, haleluya. Imana ivuga kugira ngo ireme ukwizera muri twebwe, nico gituma ivuga. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Haleluya. Aba bantu bari bihebuye, aba bantu bari bafashwe nabi, aba bantu bari bamerewe nabi. Nabwiye abo mu gatondo turi ku munsi wa Pentecote, uyu ni umunsi muhemu yahawe abantu pour la première fois. Ariko byari gushoboka ko Imana irungika muhemu yera itavuze. Ariko Yesu yashishikaye kubwira abigishwa biwe kuva atarapfa, nzobarungikira muhemu yera, nzobarungikira umwitsa. Igituma Imana ivuga anticipativement ni kugira ngo abo bigenewe ico kintu umutima wabo witegure kucakira. Hageze nuko Yesu azuka amaze iminsi 40 abaganiriza, arababwira ati nimugende i Yerusalemu, gende i Yerusalemu, nzobarungikira muhemu yera. Angera kandi kubibabarira. Ariko vyari bizwi yuko ikintu kibuza muhemu yera kuba mwisi en permanence mu buzima bw'abantu ni statut y'icaha. Yesu amaze gukosora agatwara iminyago mw'ijuru, vyari biri prévu ko muhemu yera sukwa. Ariko Yesu ntiyigeze ashaka gusuka muhemu wiwe à l'improviste, ariko ya prepare abigishwa ati umviriza, nzogira gute, nzobarungikira muhemu yera. Uwo ni vyiza yuko jewe ngenda kugira ngo uyo onya aze, nzobasuka koko muhemu yera. Nigiki Yesu yari karakora? Yesu yariko arema ukwizera mu mitima yabo. Yesu yariko abaprepara ku kintu kigomba kuza. Why? Kuko kenshi ivy'Imana itanze si abantu bose babironka, ariko ivy'Imana itanze kenshi bironka abavyiteze. Navuze mu gatondo kuri Pentecote abigishwa barenga 70 n'abandi barenga igitigiri barenga 120 bahora bakurikira Yesu. Bose ntibari Yerusalemu barengiriye muhemu yera, bamwe bari babivuyemo, abandi babaye découragé. Ariko abashoboye gukora ico Yesu yababwiye bakagenda i Yerusalemu bagasenga bakarindira muhemu yera, abo bariko barasenga barashoboye kubanikirwa na muhemu yera. Kubera iki? Kuko ico Yesu yababwiye cabashizemo attente nayo ne influence activité yabo. Iyo ijambo ry'Imana riturungikiwe riza kuturemamwo ico cizere. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Haleluya. Arababwira ati ntimugende, rindira muhemu yera azobazako. Kandi uwo muhemu yera niyabazako mu buryo bw'ubushobozi, azobaha ubushobozi bwo gushingira intahe. Haleluya. Guhera ngaha gushika Yudaya, gushika Samariya, gushika ku mpera y'isi, uwo ni muhemu yera azobashoboza. Reka nakubwira ikintu kibega muntu w'Imana. Tubayeho mu buzima twama twiyumvira ico dukwiye gukora. Tubayeho mu buzima turondera ingene dusohoka mu masituation yanyu maze imisi uri kuragwana. Uyu mwaka wa 2025 warakuremereye, ntiwakoroheye, waragwanye. Mbega ariko uramaze kubona yuko hari igihe tugwana gushika naho option zawe n'amakarata yawe yose ukina ahera. Mbarizo mishani turi bamaze gushikira. Ndabona abatwenzigira vyarababaye ko kenshi. Yesu ashimwe cyane.
hari igihe tugerageza bikanka, kandi umwana w'umuntu ingene ameze yamafise ico ashaka gukorera situation ziyo. Hari umusore yaje kuraba Yesu aravuga ngo nigiki nokora kugira ngo ndague ubwami bwami. Ni nkuko Yesu atari no kumwishura, kuko mu yandi majambo Yesu mu nyishu yamuhaye ni nkuko yari no kumubwira aterega nta nico ukwiye gukora, kuko abana b'abantu bamabibaza ngo hari ico bakwiye gukora kugira ngo bagire igikoreka. Oya, ntaco ukwiye gukora. Haleluya. Yavuze ngo ngira nsuke amazi mu bugaragwa. Sibikuva ko sibikorwa vyawe, ariko ni wagira suka amazi mu bugaragwa, ni wagira cinzira mu bugaragwa, ni wagira zana uruzi mu bugaragwa, niwe agira abikore. Rero iyo turuha, iyo rimwe na rimwe tugwana ngo tuve mu masituation, ndagomba kwibutsa yuko rimwe na rimwe wewe hari igihe atakintu na kimwe bigusaba gukora, ariko hari ico wewe akora. Ndashimira Imana muri kino gitondo yuko tutayikorera dufatiye ku byo twe dushobora gukora, kandi ntidupanga imigambi dufatiye ku byo twe dushobora, kandi ntitwiyumvira iyo tuja muri urugendo duhagaze ku byo dushobora gukora. Ariko ubu bugaragwa turabwantama tukabwaborda twiteze ico na wene ashobora gukora, kuko yaratwijeje yuko arashoboye gukora. Haleluya, haleluya, amen, amina, haleluya, haleluya. Aka karirimbo ndaze kushoboye gukora ibirenze ibyo nsaba, ndakwizi. Arashobora gukora ibirenze ibyo usaba, arashobora no gukora ibirenze ibyo wewe wiyumvira. Ko mwabigize birebire je nahejeje. Yesu ashimwe cyane. Bwira umuco ati arashobora gukora ibirenze ivyo usaba. Haleluya. Ninde ari karanyumva muri kino gitondo? Ninde yumva? Haleluya. Hari ikintu ari karakira muri iri jambo rigufiya. Bona sifwe sana. Umviriza. Ego, Mana yacu irashobora gukora. Mana yacu irashobora gukora. Bona sifwe sana. Kandi twebwe iyo turiko turazana changement mu bintu byacu birafata umwanya, ariko mu munsi umwe Imana irashobora gukora ikintu gishasha. In one day, in 1 minute, in one, irashobora gukora ikintu gishasha. Rero muri kino gitondo ndiko ndateresharge. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibintu ndiko navuga mwe mushaka ko mutavyumva, ariko ndumva yuko n'abadayimoni bariko baravyumva. Yesu ashimwe cyane. Ndumva yuko n'ikirere kiko kiravyumva. Yesu ashimwe cyane. Kubera je ngaha ndiko ndinjira mu isengesho. Yesu ashimwe cyane. Bavyita kwiyubaka mu ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo ehera abangiye gukora ikintu gishasha. Mbega ijisho ryawe nirizogira gute? Ntirizocibonera. Haleluya. Mbega ntuzobikorako, mbega ntuzobitambukirako, mbega ntuzobibamwo. Iyo avuze aba ariko ararema ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Iyo avuze aba ariko arakreya attente mu bari karabarira. Nico gituma avuga rimwe na rimwe n'imbere yuko agira gute akora, kugira ngo abumva bumve. Igihe Yesu yabwira abigishwa ati nimugende gusenga murindire muhemu yera, Bibiliya ivuga ngo barasenze aho bari. Haleluya. Hamanuka ubushobozi. Barasenze. Ndabapoze question kandi mwese munyishure ntihagire uprofita réponse y'abandi. Mbega igihe bagenda gusenga muhemu yera akabazako, muhemu yera yaje kubera basenze? None kubera iki Yesu yababwiye ngo basenge? Ishuru uwo muri kumwe. None ko gusenga atari ko kwazanye muhemu yera, none kubera iki basenze? Haleluya. Igituma ibabwira gusenga, ngana babwira akantu mutari muzi kandi ukandika ahantu. Rimwe na rimwe amasengesho yawe si atuma bikoreka. Oya, muri decision y'Imana byarakoretse.
ariko amasengesho yawe ategura wewe nyene. So amasengesho ntari destine ku badayimoni, amasengesho ari destine kuri wewe na incrédulité naturelle usanganywe igutuma ubwenge bwawe bupinga iciyumviro c'Imana. Rero iyo uriko urasenga, Imana imodifia réception. Nico gituma dusenga. Muri Ancien Testament, haleluya, abantu barasenga. No muri Nouveau Testament abantu barasenga. Ariko iminsi yose gusenga bimodifia cane le récepteur kurusha uko bimodifia le planificateur. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo ndiko ndasenga, impwemu yanje itangura guconceva les plans spirituels. Impwemu yanje itangura kuvuga yes ku cimviro ca mpwemu yera. Iyo nsenga habaho unité d'esprit hagati y'impwemu yanje n'impwemu w'Imana zikemeranya ngo aba. Umutima wanje urashika ahantu wemera icimviro c'Imana, kuko icimviro c'Imana nticakigwa na intelligence humaine, ariko icimviro c'Imana cakigwa n'impwemu y'umuntu ari régénéré, afise impwemu w'Imana. Rero kugira ngo information z'Imana izi ndiko ndavuga muri kino gitondo ntizihagarare muri mentale, ngo zibe coincé muri mentale, zibe éliminé muri mentale, zibe analysé et scruté intellectuellement parlant, hama zibe rejeté. Iyo nsenga l'information, haleluya, Imana communica, haleluya, iba iri intégré muri esprit yanje ikemerana esprit, haleluya, y'Imana, ibintu bigakoreka. Haleluya. 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 Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndangirize ku Bami ba kabiri igice c'indwi ku murongo wa mbere no wa kabiri kuri eka wampu y'umurongo. Haleluya. Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'Uhoraho, uko niko Uhoraho agize. Banza muhagarike gusoma, uko niko Uhoraho agize. Aba bantu ils toujours parler de la part de l'Éternel. Bafise ibintu byinshi bagiye bavuga mu izina ry'Imana. Ariko kubera iki Imana irinze kubwira abantu muri Isirayeli bari barakubititse, bari muri souffrance, bari barageze ahantu mu bukene ku rugezo uno musi ntuze nayo yakanyibukije Christian ngo kujya amakaka y'inuma. Bari barakenye gushika naho batangura no kwamvizaja kujya ivyo umuntu atojya. Can you imagine? Imana ihagurutsa umukozi wayo iramubwira ngo babwire, arasemera ati nimwumve uko niko Uhoraho agize. Imana irikibwira abantu bakubititsa, abantu bashonje, abana bariko barabapfirako. Iravuga ngo umve uko niko Uhoraho agize gute, uko niko Uhoraho agize. Ejo kwisaha nk'iyi, kwisaha nk'iyi, nk'aya mango kw'irembo ry'Isamariya, ingero y'ifu igogoretse izogugwa shekeri imwe, kandi n'ingero zibiri za sayari zizogugwa shekeri imwe nyene. Bantu b'Imana, ibi bintu ntibibaho. Ako niko nasoma iyi histoire naciye numva ikintu kimwe. Je naciye mbona yuko bwa bundi bourse, principe ya bourse, abatahura économie, principe ya bourse, indice de valeur et tout ça, ni ikintu catangwe kuva kera muri Ancien Testament. Ushobora kubwira abantu ikintu kidasanzwe kiri disponible, niko muranyumva, nikibaho iki kintu. Murumva ko bajya, murumva ibintu bari basigaye bajya. Ariko ukabwira abo bantu nyene ngo ejo mu gatondo bizoba vyuzuye, bizoba biri presque gratuit, bizoba muzobura naho mubikwiza, bizoba ari vyinshi, valeur yavyo izoba yakorotse, n'umukene wa nyuma azofungura ahage. Mbarizo mwicaye ariko kwera ibyo bintu wewe uravyumva? None mwe nimora mwibaza ko Bibiliya ntari giye bishika mubwira ngo ibintu byarabaye kwera. Mbarizo mwicaye ariko ibintu byarabaye kwera. Murandaba muri iyi minsi turi mu minsi
iri instable mu isi muri economy, washobora kubona bakubwiye ngo valeur ya Tesla, valeur ya y'iki kintu iratakaje amamiliyari 100, irashuse. Urashobora kuraba kuri aya ma indice de valeur mu isi y'aba Japon, y'aba Europe, y'aba États-Unis, ukabona ibintu byahora biri muri +5 bikorotse muri -4, ukabona juste kubera décision politique canke ingwano mu isi ibintu birashuse. Ibintu byahora bikomeye, abantu bagahomba mu mwanya muto, muri annonce imwe, muri signature imwe y'umu president, ukabona pa. Iki gihe Imana ikoresheje umuvugishwa wayo ahejeje guproklama, aravuze ngo ejo mu gatondo ibi mumaze iminsi mutabona mu masahani yanyu mwese muzoba mubifise, bizoba ari ubusa. Ndakubwiye ngo iki kintu nawe wogishira muri uwo mutwe wawe muto, bamwe imitwe yopasuka. Hacarabaho umuntu rero akomeye, umugabisha w'intambara, aravuga ngo ariko umugabisha uwo mwami yagenda yegamiye. Vuga uti umwami yagenda yegamiye. Umwami muramona umuntu agenda yegamiye, yani niwe uyu mugabisha umwami yagenda yegamiye, yishura uwo muntu w'Imana ati mbega uhoraho naho yotobora amadirisha muri iri joro, Imana igatobora amadirisha, apana kuyugurura nivyo kwe nuko yatobora kwe, igatobora amadirisha mu ijuru. Ivyo vyoshoboka? Mukozi w'Imana acaramuha réponse ati uzobirabisha amaso ariko ntuzogira gute, ntuzobijyako. Kubera mu ijambo Imana irungitse nta kwizera risanze mu mutima wawe, uzovyo observa, uzobirabisha amaso ko ntibizogushikako. Plus tard histoire inge nihera, igihe ivyo kujya bibaye moins cher, uyu unye umuntu abantu bamuciye ko birukanka bamuca ko baramuhonyora gushikaho yapfuye. Ariko ngira ndakubwire ngo kenshi mu buzima bwacu tutarinze kuba nk'uyu mugabisha, kenshi mu buzima bwacu ivyimviro byacu birapinga icimviro c'Imana, bigatuma mu gishingo c'uko wakira ari kurenganwa n'ico Imana ikoze, kuko wakirabishije ubwenge ariko ntiwakirabishije amaso yo kwizera. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Rero muri iyi minota mike muri kino gitondo ndashaka kuvuga ngo Mana ndakiriye ico ukoze. Haleluya, haleluya. Ndashaka dusenge uvuga ngo Mana umutima wanje gusezisa la porte y'iri jambo ku buzima bw'iwanje. Haleluya. Kandi Mana naho maze kuba desu, naho nababaye, naho ibintu byanje byagiye bitagenda neza, ariko muri kino gitondo Mana, haleluya, umutima wanje kwakira. Hari incredulité yaje mu buzima bwawe, hari deception yabaye nini mu buzima bwawe, ariko sinzi uwiri jambo rigenewe. Ariko ndashaka uno munsi muri kino gitondo uvuge ngo Mana, haleluya, ndakiriye ururuzi rugiye gutemba muri situation yanje iri chaotique, muri situation yanje iri désertique. Mana ndakiriye barabara muri situation yanje iri confuse, aho ntabona aho nkwiye kuja, aho ntabona ingene nkwiye gukemura ivyo muhira, aho ntabona voie de sortie, aho ntabona exit, aho ntabona aho ngiye guca. Mana ndagushimiye ko wewe, haleluya, ugiye gukora ikintu gisha kandi amaso yanje azokibona. Cinzira muri ibi bintu vyanje, sukuruzi rwawe muri ibi bintu vyanje, suka ubuzima bwawe muri ibi bintu vyanje. Mana nkorera igitangaza. Uhoraho agutera intege muri kino gitondo, uhoraho akuvyure muri kino gitondo, uhoraho agukomeze muri kino gitondo, uhoraho ahindura ivyawe muri kino gitondo, uhoraho ahindure muri kino gitondo kubw'ijambo ryiwe, kubw'ijambo ryiwe. Haleluya, kubw'ijambo ryiwe. Haleluya, kubw'ijambo ryiwe muri kino gitondo. Hari ijambo nasomye muri kino gitondo, hari ijambo nasomye muri kino gitondo, uryumvirize uri kurasenga. Ingene Imana yavuze ngo Imana iravuga iti, ahari muri Genèse chapitre 1 verset 20, muyingumaniriye kuri écran. Imana iravuga iti, mu mazi hasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere c'ijuru.
Mbega mwari mubizi yuko Imana yavuze ibwira amazi ngo mw'amazi nimutange? Turazi ko Imana yaremye umuntu, ariko Imana mu kurema ibikoko no kurema ibiguruka yabwiye amazi ngo mw'amazi nimusegenyuke, mw'amazi nimusohore ibifise ubugingo, mw'amazi nimutange ibifise ubugingo. Ibikoko bica biraremwa, ibiguruka bica bitangura kuguruka. Ngira ndakubwire ngo ijambo ryavugiwe hejuru y'amazi ryazanye ibifise ubugingo, kuko iyo Imana irungitse ijambo ryayo, ijambo ry'Imana riri capable kudeclansha potentiel yawe iri dormant, potentiel yawe itariko irafonctiona, ibimeze nk'ibiri fertile, ibimeze nk'ivyugaye, ibimeze nk'ibidashobora gutanga ikiri plus y'ico bifise, ariko ijambo ryararungitswe. Umviriza, aya mazi acatanga ibifise ubugingo, ibikoko byose birabaho. Can you imagine yuko Imana yavuze itakoresheje amaboko, ariko just arungitse ijambo ryiwe, ibikoko bica biraremwa, amazi aradahwa, adahwa ibikoko, ingwe zirasohoka, inyoni zirasohoka. Iyo Imana ivuze ico ivugiye ko cose kiralibera une vie utari wibaza ko gishobora kuba gifise. Hakenewe just ijambo. Ndashaka uyu munsi muri kino gitondo hagira abantu bari beha parole kuri situation chaotique zabo. Haleluya, kugira ngo zitange ibifise ubugingo, zitange ibifise ubugingo. Sheketselebo, sheketielebo, laka sheketselemo shendeleko, limblo sheketseleblo shakateleblo, laka sheketse. Ndakora ikintu gisha, ndakora ikintu gisha, ndakora ikintu gisha. Arakora ikintu gishasha mu nzu, arakora ikintu gishasha mu vyawe, arakora ikintu gishasha. Mbega nta maso yawe ntazovyibonera, mbega ubugingo bwawe ntibuzovyibonera. Ndavuze ngo habeho ubuzima, ndavuze ngo bibemwo ubuzima, ndavuze ngo habeho inzuzi, ndavuze ngo habemwo amayira. Haleluya, ndavuze ngo habemwo amayira, ndavuze ngo habeho na indication ziri clair. Ndavuze ngo aho uja uva mu buraruko uja mu buseruko, uva mu buseruko uja mu buraruko, inzira ibe clair mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye esprit ya confusion, aho utaruza aho uja, aho utaruza ingene ubigenza, aho utaruza ingene uza kubikora. Ndiko ndahamagara Imana ku buzima bw'umwana wawe. Ndavuze ngo mbega ntuzobona kugira neza kw'Imana, mbega ntuzobona kugira neza kw'Imana. Hariho abantu bariko bare experimenta désert, la sécheresse spirituelle. Mbega uhoraho ntagira asuka inzuzi, mbega uhoraho ntagira asubire kandi kuvyura umutima wawe no kuvyura ubugingo bwawe. Haleluya. Ndagomba abasenzi hano hantu muri kino kibanza, umushitsa twihanganire, ariko ukwemera ukajana twebwe tukamuhamagara muri kino gitondo. Muhamagare muri situation. Nico gituma avuga imbere kugira ngo dusenge, nico gituma avuga imbere kugira ngo dusenge, nico gituma avuga imbere kugira ngo mu gusenga kwacu duhindukira abarindiriye ico azokora. Amasengesho adushira muri attente, amasengesho adushira mu kumedita kuvyo agiye gukora, apana kumedita kuvyo turiko turacamwo. Ndavuze ngo muri iyi minsi amasengesho yawe aduge, ndavuze ngo muri iyi minsi amasengesho yawe yiyongere, ndavuze ngo muri iyi minsi igitanda n'inzu yawe amasengesho yiyongere, kuko yagiye gukora ikintu gishasha. Iyo Imana ivuze igomba bateramira ico igomba gukora. Haleluya. Iyo Imana ivuze igomba abaza kugiteramira, igomba baza kugiteramira, igomba baza ku experimenta miracle, igomba abicamo kugira ngo ikore ikintu gishasha. Haleluya. Iyo Imana ivuze gusenga, ibiri kirategura umutima wawe kwakira, ibiri kirahindura ivyimviro vyawe kugira ngo vyarinye ku cimviro cayo. Igihe kirekire kiraheze, ivyimviro vyawe biri yarinye ku bikorwa vya Gehinomu, ivyimviro vyawe biri yarinye ku bikorwa vya Gehinomu. Ariko kandi uhora arakoze ikintu gishasha. Aravuze ngo ntuzobibona, mbega ntuzobibona. Azoca inzira mu bugaragwa, azosuka inzuzi mu bugaragwa, azozana ivy'ubuzima, azokora ivy'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mpwemu yera manuka, mpwemu yera intervena, mpwemu yera korera abantu bari ahantu, mpwemu yera korera umuntu yaje ngaho ari dekuhaje. Yesaya yaje aje gutera intege abari kwa Nebukadineza, yaje aje kubatera intege. Mpwemu yera tera intege ishengero ryawe kuri uyu munsi muri kino gitondo, mpwemu yera
atera intege uyu muhungu ari hano hantu muri kino gitondo. Mpemu yera atera intege uyu muntu yihebuye yicurikiriye. Mpemu yera atera intege uyu muntu atekewe n'ubwoba. Mpemu yera atera intege uyu muntu agira bivemo. Uyu muntu ariko arahagarika, uyu muntu ariko ariyumvira ico yokora. Mpemu yera muganirize, umubwire yuko ataco yokora, ariko wowe yuko ufise ico ugiye gukora. Agomba kuba mu kibanza cyo kurondera ico ugiye gukora. Mana reka Mana yo mwijuru, iki kintu gishasha ugiye gukora kituzanye muri communion na wewe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, reka aba bantu ubuzima bwabo bumeze nk'ubwiteze, nk'uko umuvyeyi yiteze kuvyara. Hari ibintu bihinduka, hari imyiteguro agira kuko yiteguriye umugisha. Ndavuze ngo n'aba bantu reka lifestyle yabo, reka style de vie yabo, reka imibereho yabo imere nk'imibereho y'abantu bibungenze, bafise ico barindiriye, bafise ico biteze mu izina rya Yesu Kristo. Esprit ya incrédulité, esprit ya incrédulité, esprit yo gukomantara, mutima ukomantaye, mutima ugwanya ivy'Imana, mutima upinga iciyumviro c'Imana, mutima ukekeranya iciyumviro c'Imana. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo reka vyideclenche, reka vyideclenche. Ewe wanzuzi rekura ubugingo, ewe wanzuzi rekura ubugingo, ewe wabugaragwa atembamwo amazi, ewe wabugaragwa puvoye amazi, puvoye inzuzi. Mbega vyoshoboka gute? Mbega vyoshoboka gute ko ubugaragwa bucika ikiyaga? Ego birashoboka kuko umuremyi yavuze, umuremyi yategetse, umuremyi yadekrese, umuremyi yashize itegeko rishasha, umuremyi yasohoye dekre, umuremyi yashize ko kanshe shasha, umuremyi yavuze ngo birakoreka. Reka have mu bugingo, reka have mu bugingo, reka have mu bugingo, reka have mu bugingo. Bo sheketele bo leketele kondele blo shakata. Azuka wa mwana, zuka wa mwana, azuka wa mwana, zuka. Sohoka muri ico kinogo wa mwana, zuka wa mwana, zuka wa mwana. Garukanye ibimenyetso by'ubuzima wa mwana, garukanye ibimenyetso by'ubuzima wa mwana. Garukanye ubuzima wa mwana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Restaure papa, restaure papa, restaure. Subira uvyure, subira uvyure, subira uvyure, subira uvyure. Mu izina rya Yesu Kristo. Mubwire muri kino gitondo ngo mpembura Mana, mubwire ngo mpembura Mana. Hariho abantu mpemu yera ariko arahembura, hariho abantu mpemu yera ariko arahembura, hariho abantu mpemu yera agarukaniye joie de vivre, hariho abantu mpemu yera agarukaniye joie de vivre, hariho abantu mpemu yera akuye muri depression, hariho abantu mpemu yera akuye mu kuzazanirwa, hariho abantu mpemu yera akuye mu kubihigwa. Avuga ngo subira uvyure mpemu yera, ubwire uti subira ubizure mpemu yera, subira umpagurutse mpemu yera. Mu izina rya Yesu Kristo. Mana, wavuze ngo ikintu gishasha, Mana wambwiye ngo igihe gishasha, Mana wambwiye ngo ikintu gishasha. Kora ikintu gishasha, kora ikintu gishasha mu ishengero ryawe, kora ikintu gishasha muri aba bari hano hantu. Individuellement kora ikintu gishasha, individuellement kora ikintu gishasha. Mana yo mwijuru, umwe wese musange muri desert yiwe, umwe wese musange muri desert yiwe, umwe wese musange mu bipfuye vyiwe. Harabarushe, harabari ize, harabarambiye muri rugendo, harabazazaniwe, harabatariko baravansa, harabari kwense kuko batumva iyo biriko biraja. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka Mana ubuzima bugaruke, reka Mana ubuzima bugaruke, reka Mana ukora ikintu gishasha, Mana reka ukora ikintu gishasha, reka Mana gikoreke, reka Mana gikoreke, reka gikoreke mu mafinanse yabo, reka gikoreke mu magara yabo, reka gikoreke mu mashuri yabo, reka gikoreke mu migenderanire yabo, reka gikoreke mu migenderanire yabo, reka kibeho, reka gikoreke. Le Dieu de la restauration,
quand tu parlais à ton peuple, wagira ubarétablisse, wari kubaha indoto z'ivyo ugiye gukora, wagira ubabwiye kutigeze ubaheba, wagira ubabwire yuko wari kumwe nabo naho bari kwa Nebukadineza, wari uhari. Uyu munsi urahari, uyu munsi uri hano, uyu munsi uri hafi yacu, uyu munsi uratwegereye, uyu munsi uri réel kurusha amasituasiyo yacu, uyu munsi urafatika kurusha uko situasiyo yacu ifatika. Ndavuze igitangaza, ndavuze igitangaza, ndavuze ngo Mana transforma ubu bugaragwa, ubu transforme mu inzuzi, transforma mani situation y'uyu muntu yaje gusenga uno munsi muri kino gitondo. Transforma situation yiwe, transforma situation yiwe, hingura ivyiwe, hindura ivyiwe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo hindura ivyiwe mu izina rya Yesu, hindura ivyiwe mu izina rya Yesu. Na vya bindi yibagiye, na vya bindi yahevye, na vya bindi yabandonye, na vya bindi yarekuye, ndavuze ngo hindura. Reka ubwiza bwawe bwuzure, inkomezi zawe zibone, ubushobozi bugaragara. Mwami ni wewe niteze, Yesu ni wewe twiteze. Muri minota mike isigaye, nimba ushaka guhuza hano hantu imbere wahagarare wumva uvuga n'imbere ijambo ari ryawe, uhagarare hano imbere uvuge ngo Mana reka bikoreke. Haleluya. Ubushobozi bugaragare, Mwami ni wewe twiteze, Yesu ni wewe twiteze, ingukora ibidasanzwe, kuko uri Imana nzima, Imana nkuru, shitse ubugombe bwawe mu bugingo bwanje, Mwami nitanze wese nduwawe, shitse ubugombe bwawe mu bugingo bwanje, Mwami nitanze wese nduwawe, 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 iruti nduwawe, 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 Mwami nduwawe, nduwawe, Yesu nduwawe, nduwawe, oh nduwawe, nduwawe, shitse ubugombe bwawe, ubugingo bwanje, Mwami nitanze wese, Mwami nitanze wese, shitse ubugombe bwawe, ubugingo bwanje, Mwami nitanze wese, oh nduwawe, 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 Mwami nduwawe, nduwawe, bashobora kubwira ati Imana shitse amano icyo wavuze ku buzima bwanje. Haleluya. Shaka kumva ijwi ryawe aha hantu. Haleluya. Hari umuntu yagira yugare iduka ryiwe kubera kubura amafaranga muri iyi minsi. Haleluya. Wari uzi ko ku kwezi kwawe kwa nyuma, ndavuze ngo iduka ryawe ntirizokugara, kandi uzokora kandi uzotera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakoze ikintu gishasha, Imana irashikije ikintu gishasha mu vyawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo.
umaze igihe uri kurabuzwa n'ingwara yawe gutambukira mu byo wari umaze iminsi utambukiramo. Ingwara yarakurimise irakuvana mu bikorwa bimwe bimwe, urahagarika amaproje amwe. Ariko ndakubwiye ngo muri kino gitondo iyo ngwara ntigiye sura kandi kuzibira ubuzima bw'iwawe, kubera Imana iragukijije complètement et totalement. Uzosubira mu muvuduko wawe, kuko uhora hasutse uruzi mu vyawe, uhora hasutse ubugingo mu vyawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka kumva aba bantu bariko barisengera aha hantu uvuga ngo Mana bigire bishasha Mana, mubarire uti bigire bishasha Mana. Niwumva n'amajambo yawe yaheze uvuge ngo Mana bigire bishasha, bihindure bishasha mu izina rya Yesu Kristo, ibihindure bishasha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Oh yes, 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 yes. Mana yo mwijuru urakora Mana, urakora Mana. Mana ndakira ijambo ryawe, ndakira ijambo ryawe Mana, ndakira ivyo Mana wo mwijuru wambariye, ndakira Mana ivyo wavuze ku bantu bawe, ndakira Mana ivyo ugiye gukora, ndakira Mana ibiriko birakoreka, ndakira Mana ibiriko birakoreka, ndakira Mana ibiriko birakoreka. Mana ndakira Mana yo mwijuru ubugaragwa burabaye modifié, ubugaragwa burabaye modifié, ubugaragwa burabaye modifié. Ntibuzosubira kwitwa ubugaragwa ariko buzocika ahantu hari amayira, ntibuzosubira kwitwa ubugaragwa ukundi ariko buzotica ahantu hatemba inzuzi, hazoba ikibanza c'inzuzi. Mana hindura amazina y'aba bantu bari bitwa Mana yo mwijuru, hindura uko bahora bitwa bivaye n'ibibazo bariko baracamo, hindura Mana uko bahora bivuga uko biriko baracamo, hindura uko voisinage yabavuga, hindura uko abakolege babavuga bivaye n'ibibazo bariko barahura navyo. Mana modifia, oh Mana wowe hindura ubugaragwa, oh Mana wowe hindura ikiyaga, oh Mana wowe hindura ubugaragwa, wowe Mana uhindura situation zacu, wowe Mana uhindura situation zacu. Oh ndavuze ngo Burundi kira, 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 ndavuze ngo Burundi nawe kira, ndavuze ngo Burundi nawe kira, ndavuze ngo Burundi nawe kira. Aho wiswe ikibanza c'ubugaragwa, witwa ikibanza c'ubuzima, witwa ikibanza c'ubuzima. Imana icamayira, Mana icamayira, Mana icamayira y'urutandazwa, Mana icamayira y'uruja n'uruze, Mana icamayira y'ubuzima, Mana icamayira y'imigenderanire mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana wavuze ngo uraremye igihe gishasha, urashizeho igihe gishasha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye iyi couple Mana iriko iraca mu bihe bibi, ndasengeye Mana yo mwijuru iyi couple Mana yo mwijuru iri sur le point de divorcer, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo rema ubuzima, ndavuze ngo rema ubuzima, ndavuze ngo rema ubuzima, ndavuze ngo rema ubuzima, ndavuze n'aba bantu bari aha hantu Mana yo mwijuru babona buca bukira, garukana Mana igishika c'ubuzima, garukana passion y'ubuzima, garukana indoto zabo zazibanganye, vyura indoto, vyura indoto mu izina rya Yesu Kristo. Mbega ugutwi kose nikuzovyumva, ijisho ryose ntirizovyibonera. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Mubwira kore bishasha, mubwira kore bishasha Mana. Saint-Esprit agis au milieu de nous, agis au milieu de nous. Agendera aba bantu, umuntu wese ari hano hantu mu kibazo ciwe, mwemwira ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mwemwira ni wowe utanga ubuzima, mwemwira ni wowe utanga ubuzima. Iyo data yavuze, mwemwira ni wowe execute ama ordre ya papa, mwemwira ni wowe ushitsa amategeko ya papa, mwemwira ni wowe materialize ivyo papa yavuze, mwemwira ni wowe ushira mu ngiro ivyo papa yavuze. Mwemwira korera aba bantu bari ahantu, korera aba bantu bari ahantu, bavugishe, bakoreko, bagendere, abuzuze, uzuza mu vyabo, uzuza igikombe cabo umunezero, uzuza akanwa kabo ishimwe, uzuza akanwa kabo intahe, abaha indirimbo nshasha. Reka babikoreko, reka babibone, reka bavyumve, reka babishingire intahe mu izina rya Yesu Kristo. Muntu yarababaye ari hano hantu, ndavuze ngo Mana mumpera umunezero, asuka umunezero wawe Mana muri kino gitondo. Mana umuntu yariko yumva atabona yari karaja, ndasubize ngo Mana muhe sens ya direction, mwereke inzira fata, mwereke haca mu izina rya Yesu Kristo. Mana uvuga kugira ngo tukwitege, Mana transforme ivyimviro vyacu kugira ngo bishoboye kwakira Mana yo mwijuru ubugombe bwawe. Haleluya, 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 haleluya.
guma yowe. Haleluya, mubarire. Haleluya. Wumva conviction yawe no musi muri kino gitondo igutwara gusengera iki? Sengera inzu yawe, sengera abana bawe, sengera akazi kawe. Niba utarabikora gira ico uvuze ku vyawe. Mu munota umwe ndashaka kumva ijwi ry'umuntu wese hano hantu n'abari mu kibanza hariya ndashaka muvuge. Haleluya. Ushobora gusamara kubera uri umushitsi, ariko kandi ahantu mwanya haleluya wo kwakira ico Imana ivuze ukavuga ngo Mana rekera ijambo rishitswe mu vyanje, rungikira ijambo mu vyawe, irungike mu vyumba vy'inzu yawe, irungike mu vyumba vy'inzu yawe, irungike muri centre d'intérêt zawe, irungike mu kazi kawe, irungike mu migambi yawe. Mana yo mwijuru, warungitse ijambo, watumye ijambo ryawe, watumye ijambo ryawe, watumye ijambo ryawe, warungitse ijambo ryawe. Ibintu bigira ubuzima, amazi atanga ubuzima, amazi atanga ibifise ubugingo, just kubera ijambo ryawe. Reka Mana ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe n'abadayimoni bararyubaha, ijambo ryawe na Satani araritinya, ijambo ryawe rirakomeye. Ndavuze ngo reka ijambo ry'Imana, ndavuze ngo reka ijambo ry'Imana rigerere mu vyawe, reka ijambo ry'Imana rimere nk'igitero mu vyawe. Ndavuze ngo reka ijambo ry'Imana rimere nk'irigusanga aho waruri, risanga ivyawe aho vyari biri, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ijambo rikorera abantu bayo, reka ijambo rikorera abantu b'Imana, reka ijambo rikorera abantu b'Imana, reka ijambo rikorera abantu b'Imana. Ndavuze ngo Mana orosha umutima na wa wundi Mana yo mwijuru yacitse utacizera, yacitse uwihebuye, yacitse utakiryemera. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo orosha umutima wiwe, yumve ko ashaka ijambo.